Mu Burundi ibijanye no gutandukanya imvyaro vyarateye imbere ugereranije no mu myaka yahera. Mu mwaka wa 2016 ushira uwa 2017 igitigiri c'abantu bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro cari ku bice 23% kivuye kuri 18% muri 2010, ariko harakibonekeza intambamyi. Muri 2016 ico gitigiri cari kigeze gushika ku bice 30%. Ico gipimo cerekana ingorane nyinshi imiryango uhura nayo, harimwo ubukene hamwe no kutaronka inyigisho zikwiye ku bijanye no gutandukanya imvyaro. Tugira tubashikane mu ntara ya Kayanza mu makomine abiri ariyo Kabarore na Muruta, twumva ico abashinga ntaye n'abapfasoni bavuga ku bijanye no kutamenya ibijanye no gutandukanya imvyaro, mwumve koko n'ingaruka vyabagizeko. Ndabise abana batanu, ndabise imyaka 29, dukuri kwere sinzi jaba Imana yandikiye ntabonze. Uwo mwumva izina ryiwe ni Ndayishimiye Anosiate wo muri komine Muruta, intara ya Kayanza. Afise imyaka 29 y'amavuka. Afise abana batanu. Amakuru ku bijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro arayafise, ariko reka twumve intahe yiwe. Umva je wa mbere arusha uwundi umwaka, ugira kabiri kwera arusha uwundi imyaka 2, kubaho nacenja ku buryo. Uburyo buramerera nabi, umaze kumera nabi cenda buheba. Abasigaye b'inyuma yabo babiri nacenda bakurikita ku rugero rugufi, kuko bacu bakurikiriza ku mwaka nyamara umwaka natwaye yindi. Naho abaremesha kiyago wo muri ako gace abamwe babigisha ntivyakunze akakoresha uburyo yigishijwe. Yego barabitwigisha, mugabo urakunda kutumera nabi gose. Je nakoresheje akagegena, ndakoresha n'urushinge, ndakoresha n'ibinini, byose biramerera nabi, burya nagiye kubihagarika vyamereye nabi gose. Kubwiwe kuba kiri muto kandi afise abana benshi vyamugiriye ingaruka ku buzima bwiwe. N'ubu kandi twumvirize Ndayishimiye Anosiate. Impambamyi ziriho mugabo wumva ingorane jewe nagombye gushaka kubuja ko biranga. Umubiri wanje warangoye gose. Bijya by'uburyo kamwe reka biva ku mugabo. Wewe uri umugore kutovyikorera ngo bikunde. Biva ku mugabo, n'umugabo vyasuca wemera igishitsi. Yego. Tukiri muri komine Muruta nyene twaregereye abashinga ntahe kugira ngo nabo bagire ico batubwiye ku makuru bafise mu bijanye no gutandukanya imvyaro. Mubanyi Diodone aremeza nawe ko abaremesha kiyago babigisha bamwe bakabikurikiza. Eki n'abaremesha kiyago barabitwigisha kugwisha. Mugabo bamwe kubera bataba barajijuka nyene ngo babimenye neza, hariho ababikoresha n'abandi batabikoresha bijya byo kuja ku buryo. Mugo abamaze kuja ku buryo barabikoresha, mugo je ntibesheye umugore wanje ntiyigeze aja ku buryo kabisa. Kubera twebwe jewe ndi umuntu nama ndiko ndiyirukira mu by'ubuzima bw'imiryango. Naho mu rugo rwiwe batakoresheje uburyo bigishijwe, ngo ntiyobera intambamye umukenyezi wiwe nkamwe yo kwipfuza kuja ku buryo kuko yaranyuzwe n'inyigisho yahawe. Umugore mugabo agiye je nta ntambamye no mugirira, nta ntambamye no mutera. Gro kugeza ku mwanya kubera ndabibonye kuvyara abana benshi udashoboye kuronka n'ibizobafasha, usanga uri kurica kazoza kawe. Je nk'ubu naciye mvuga ati abafise baramaze, abandi bana bategerezwa kurenga kwabo. Mu kibano ngo hari imiryango myinshi yitabira izo nyigisho, mugabo ngo naho biruko hari abatabitahura neza ko kutamenya akamaro bifise. Baravyumva rwose kubera hariho nk'abo tubana mbona abadamu babo bavyara ku rugero, kandi kenshi namambona barya abantu bajejwe inyigisho, abantu abaremesha kiyago babatembere. Mu bisanzwe abaremesha kiyago barigisha, ahubwo n'urya muntu nk'uko abona bashobora gutuma kw'inama nko ngaho gace usanga hariho abasuzuguye izo nama, bamwe ngo ntaco ndazikuramwo, abandi ngo nuguta umwanya, n'ahandi abaremesha kiyago barabibigisha kuko amahagera n'igihe babakoranya ku gacimbiri bakavuga ati umunsi n'uru mu gatondo isaha n'iyi tuzoza gutanga inyigisho ku bavyeyi n'ibibondo, kugira umuvyeyi wari wese amenye ukuntu arondoka n'ukuntu iyo uvyara unyarutsa ukuntu umuvyeyi ashobora gusinzikara
agasazira imvura igihe ivyo rero baravyigisha kenshi je nama ndabaca ko bariko barigisha. Jean de Dieu Ndayizeye ni umushinga ntawe wo muri komine Muruta arubatse ku ruhande rwiwe nta nyigisho arakurikirana. Ya nta makuru nafise ngirejenzi kuko byara uko byara nta byatsi twe tuguma twibyari bakwe tuja kwa muganga twebwe ni kwihangira ni ku mutima wacu. Yego abaremesha kiyago nabyo baranyigisha jewe kiretse bavyigishije abandi. Twumvirije izo ntahe twukumva neza ko ibijanye no gutandukanya imvyaro bitaritabirwa ku rugero rushimishije. Tuvuye muri komine Muruta twaragendeye abakenyezi bamwe bo muri komine Kabarore ni mu ntara ya Kayanza nyene. Sabimana Menedore umupfasoni wo ku mutumba Canguka ashikiriza ko muri ako karere babamwo atabaremesha kiyago baba hamwe n'izo nyigisho. Nazike baronka bazironka kwivuriro rimwe na rimwe. Baremesha kiyago barahari mugo ntavyo batubari. Gutandukanya imbyaro ntavyo batubwiye. Mapfurira aho tuja hari haho rimwe ugiye usanga hari bahala baremesha kiyago. Bakatubarira bike bike. Haraho umuntu aca bavyibagira. Arashikiriza intambamyi bagira kubera ukubura inyigisho. Kuba tuba tunavyumvise rimwe ntitubikurikiza. Ningaho hari ingaruka hamaze kugira. Ingaruka iriho. Abana umwana wa mbere namucukije amaze umwaka n'igice. Mugabo iyo umuremesha kiyago yaranyigishije numva izo nyigisho. Nkeka byari gukunda hama bikamfasha. Izo ngorane azisangiye na Ntunzwe n'Imana Kariniya. Ntavyo batwigisha. Ibyo gutandukanya imbyaro ntacyo ndabizi ku mavuriro ntavyo batwigisha. Uyu nawe kandi ngo arafise icifuzo cyo kuronswa izo nyigisho na cane muri ako karere babamwo. Ndabikeneye kubimenya kubera byomfasha nka jewe nk'umwana wa mbere nabyaye namukurikije ataragera. Namukurikije amaze umwaka n'igice. Nagiye gusama inda ndayumva yanakuze. Njya kuja ku gipimo nsanga inda yamaze kurenza. Hariho ingaruka zabaye ku kutamenya. Murumvise intahe zitandukanye zabo twegereye batuganirira ku bijanye no gutandukanya imvyaro. Ni ukuvuga na ahantu ho gutebera kugira buri muntu wese ashobore gushikirwa n'izo nyigisho. Ishirahamwe UNFPA rikora mu Burundi kuva mu 1975. Rirabandanya gushigikira imigambi ijanye no gushikira ubuvuzi n'ubumenyi bujanye n'irondoka ry'amagara meza cane mu ntara hagati. Muri 2023 abantu barenga ibihumbi 275 barashikiriwe n'intunganyo zo gutandukanya imvyaro zitangwa n'ishirahamwe UNFPA. Ndetse abandi bantu ibihumbi 387 barahimirijwe ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Naho biruko haracari intambamyi, harimwo ukutamenya neza uburyo bwo gutunganya imvyaro hamwe n'ubwoba bufatiye ku mico mu miryango imwe imwe. Bakunzi ba Katoza FM ndabaramukije n'unganda baha ikaze muri kino kiganiro mvura cuno munsi. Nkuko mwijije kuvyumva mwumvise mu ntangamarara mwatanguye mwumva ikiganiro nakoranye n'abakenyezi mu ntara ya Kayanza bako barambwira ku bijanye n'ico bazi ku buryo ico bifuza kumenya eka n'abamaze kubukoresha uko bwabamereye. Rero kugira ngo turonke umuco kandi twongere dutahure vyisumbirije ibijanye no gutandukanya imvyaro mu miryango yacu kuri no musi mu kiganiro tugira tugaruke ku bijanye no gutandukanya imvyaro. Ni kiganiro umushikizwa na Lohita Flavia Citegetse mbadukume na muganga Tania Eneza Gahama ndaguhikaze. Murakoze. Ndabahikaze namwe bw'imwese rero muko muratwumviriza. Lohita Flavia Citegetse njagana kutakibashikirize mu kanya turinjira mu donido rya kino kiganiro cacu. Dasubiye kubaha ikaze rero nkuko nemejeje kubabwira uyu munsi tuza kuvuga ku uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Mbegaga muganga Tania twumvise uburyo bwo gutandukanya imvyaro burya baba bashatse kuvuga iki? Uburyo bavuze uburyo bwo gutandukanya imvyaro bashatse kuvuga ico kintu cose
umugabo cyangwa umugore ashobora kugira ngo nubwo hakorwa imibonano mpuzabitsina ntibashobore gusama imbanyi kugira ngo bazotware imbanyi kugira umukenyezi atware imbanyi mu gihe yifuje. none ubwo buryo bukoreshwa hano buriho mu Burundi butandukanye gute burahari bungana gute? Ikibazo kiragutse ngano tangura kuvuga ku buryo buhari ubwoko bwazo hariho ubwoko nuvuga buri naturel méthode naturelle ari ibintu bisanzwe bisaba ubuhingangira bwo guharura ariko hari n'ibindi bikoreshwa byo nuvuga imiti canke ibindi bihinga butandukanye. Rero nohera kuri ubwo buryo busanzwe adakoresha imiti biri naturel uko umuntu ashobora guharura. Subi inyuma gato ico natashaka gutangwa kuvuga nuko ico abantu bwa mbere bomenya nuko afite rero n'abakiri bato ariko batwumviza batababizi si misi yose iyo habaye imibonano mpuzabitsina umukenyezi ashoka tw'umukobwa cyangwa umugore ashoka twari imbanyi si misi yose. Umugabo imbuto z'umugabo zirashobora kumutuma atera imbanyi igihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina ariko ku mukenyezi hariho iminsi nkuko mubizi umukobwa cyangwa umugore wese araja mu maraso. Rero kubona amaraso rero bigira ikiringo hatangwa kubona amaraso hakaba igihe iminsi yo aba ari mu gasamo hagera n'igihe asubira mu maraso. Ubundi ahagera mu maraso no mu yindi minsi iri mpande yaho kenshi ntasama. Umukenyezi asama mu kiringo kimwe gitegekanije arico bita igihe cyo gasamo twarabivuze mu kiganiro cacu giheruka igihe tuvuga ku vyerekeye kubona amaraso. Rero hariho iminsi mu kwezi itandukanye ishobora kuva ku minsi kenshi bari nk'iminsi 7-8 hagati iragereranya kubivanye n'ikiringo c'umukenyezi. Iyo minsi rero niyo minsi umukenyezi ashobora gusamamo. Rero ku buhinga busanzwe bwita naturel budakenera imiti kenshi aba ari ubuhinga usanga ugerageza guharurira ko kuri iyo minsi. Ikintu cyane ushobora gukoresha hariho guharura. Umukenyezi umugabo n'umugore n'abahungu nyine baba bari kumwe bakamufasha guharura populasi ibintu byo gutandukanya imbyaro ntibiraba umuntu umwe biraba babiri kubera imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abantu babiri. Niho rero barakiga guharura ugaharura ukavuga ati hari iminsi mu maraso nimba itariki imwe ndashobora kutoja mu maraso nk'itariki 30 hama ugaheza ugaharura ufatiye kuri mwe twari twabonye ukavuga ati iyi minsi ndashobora kuba ndi mu gasamo ukayiharura. Hariho uburyo rero bakoresha ikidede mu kwiga mu gifasha guharura. Nakantu k'akadede abantu bashaka ko bamaze ukabona urudede rufise intete zifise amabara niko guharura nakone. Ubwo rudede rufise iminsi bikakwereka ati ni rufise utudede twa mbere dutangura tuba dutukura uko utudede dutukura akaba ari utudede tumwe tw'iminsi biri mu maraso. Utudede dutukura uturenganye hakaba ari akantu kameze nk'umuziringi ugenda uregeza imbere buri munsi. Urutete rumwe akaba ari umunsi, urutete rumwe akaba ari umunsi, urutete rumwe akaba ari umunsi. Rugeze munsi y'agasamo cyo kwereka ucubona ati ubu rero nahinduye intete ngezeko ndavuye ku ntete zisanzwe ngiye ku ntete zerekana iminsi y'agasamo. Iyo rimwe mu buhinga bigisha cyane ahantu henshi mu Burundi bigisha cyane kugira umuntu amenye guharura. Ku bakoresha amatelefone kubashobora kuba bakoresha amatelefone nk'amatelefone ya Android hariho ama application bidusha muri telefone zitandukanye hari zitwa Flow hari izamazina atandukanye ushobora gushiramo zikakwereka ati uyu munsi tugeze ko ni umunsi kanaka n'umunsi wa gasamo. Ibyo byose mwumva bifatira guharura ni bifatira gute nomenya iminsi yanje y'agasamo. Ubundi buryo busa nk'ubwo hariko budakunda gukoreshwa mugabo hariko kuraba temperature ubushuhe bw'umukenyezi. Ubundi buri mukenyezi buca aja mu gasamo ubushuhe temperature y'umubiri iraduga, ubushuhe bw'umubiri abasanga afise buraduga. Rero ari nk'aba bafise kajya kantu ko kwipima thermometre kajya kwipima ubushuhe ashaka kuzoyipima ariko naho ni ibyo bisaba ko umuntu umaze kubigerageza igihe kinini. Ubundi buryo bwa nyuma navuga biri naturel ni uburyo bwo konsa ko kunda kwita mama
mu buryo bwo konsa mu minsi yose iyo umukenyezi yavyaye. Ubundi iyo umukenyezi ariko aronsa hariho inkabuzo ikorwa yitwa prolactine. Iyo nkabuzo hormone, nkabuzo ni hormone. Iyo nkabuzo prolactine inituma umukenyezi aronka mama yavyaye aronka amaberebere akonsa. Iyo prolactine rero iyo igenda irakorwa neza mu mubiri gakorwa neza iratuma umukenyezi ataja mu gasama. Ariko ivyo rero bisaba yuko iyo prolactine ibikorwa mu kiringo gitekanije, no kuvuga ni umukenyezi yonsa buri masaha atarenze amasaha 3 nkeje. Atenze amasaha 3 nkeje rero bisaba ko agumana n'umwana amufise kuri we kugira aguma amwonsa ku murango no mwijoro. Hariho ababishobora ugasanga bagumana n'umwana wabo akamwonsa, kuko iyo wataye iyo rythme, wataye ukuntu kumwonsa kenshi, ya prolactine ntisubira gukorwa neza, ugasanga ntikeze ngo ukingire gusama. Ariko iyo uyishoboye iyo nizo novuga méthode naturelle. Yego ni uburyo busanzwe umuntu ashobora gukoresha ata miti ata buhinga, mugabo bisaba kuba kuvyiga, bisaba kuvyitwararika, bikosaba kuvyiga. Vyose bifatira hehe? Kese iyo yo konsa ivyose bifatira kukumenya n'ibyari umukenyezi ari mu gasama. Kuri ico kintu waruvuze yuko umuvyeyi yonsa nko ku masaha 3 yuko bikinga gusama imbanyi atari yavyiteguriye cyangwa atavyivuje. Mbega ntivyo babishika ego dufate nk'umukenyezi arakurikije ivyo bintu ariko ugasanga ntibikoze? Ikintu umuntu atakwiye kumenya kuri ibi byose nituko ndavuga ko ari mu metode atandukanye, uburyo bwo gutandukanya imbyaro. Sinibaza ko ari cyo ndavuga ngo kirakingira 100%, ariko birasumbana kubera bivana n'umubiri w'umuntu kandi, ariko iyo ushoboye kubikurikiza neza koko, kubera hari benshi bashobora gusanga babikurikizamo ugasanga mwijoro agira umwanya munini ntiyonkeje canke yonkeje umwanya mutoya. Oya, bisaba no kuri discipline, bisaba umwitwarariko udasanzwe. Uvuga ati buri mwanya ubonye ubihagaritse ukaca uhagarika mu gasura ku buryo, ariko kenshi yabikurikije neza yabishobora ku murango no mwijoro utibagira na rimwe. Maratubwiye uburyo naturel, hama ubundi buryo bwoba buhari nabwo n'ubu. Ubundi buryo rero butari ubundi novuga bukoresha ibyo kwa muganga bashobora kuba duha ibintu bwoko bubiri. Hariho ubukoreshwa imiti y'inkabuzo n'uburyo budakoresha imiti y'inkabuzo. Ubukoresha imiti y'inkabuzo hormonal, hari ama méthode hormonal n'ama méthode non hormonal. Ama méthode atari hormonal adakoresha imiti, twovuga hariho agafuko agakingirizo k'umugore canke k'umugabo. Agakingirizo nka méthode barrière ni ziratangira. Agakingirizo kambara umugashaka kwambara umugabo canke agakingirizo kambara umugore gatuma imbuto z'umugabo zidaheze ngo zije mu gitereko c'umukenyezi. Umugabo yakambaye bituma nubwo imbuto zibe zisohotse ziguma muri ako gasashe agaheza kagatana. Cyo umugore akambara mu gitsine iciwe, ariko naho ni imbuto z'umugabo ntizeza ngo zinjire. Igwo n'uburyo bumwe kandi bukoreshwa kenshi, kandi ugasanga burafise akamaro. Iyindi méthode idakoresha imiti nizo bita stérile. Ni kuvuga ni akanyuzi mu kirundi akita akanyuzi, mu Gifaransa stérile. Stérile nayikora gute? Ico nagira mvuge kuri kudukingirizo nta kintu kwa muganga tuvuga kiravuze agakingirizo. Kubera agakingirizo ntigakingira n'imbanyi gusa, karakingira n'izindi ndwara zose zifatira mu bimba by'irondoka. Nta cyo vuga contre-indication ikibuza ko umuntu agira stérile, agira agakingirizo plutôt. Nta kintu nuvuga ngo kibi kwa muganga, kiretse habagira ama allergie, nuvuga abagwara mugabo inusi tubatuma atari benshi. Iyo rero nako ndavuga ikurikira ni stérile, méthode non hormonale, nuvuga idakoresha imiti, ni stérile mu kirundi bita akanyuzi. Akanyuzi ni akantu gatoyi gafise forme y'urudomete
teniniya bashira mu gitereko c'umugore gagizwe muri cuivre ngira ni umugufu sigenatira mu kirundi kagizwe muri cuivre rero ako kantu bagashira mu gitereko iyo bagashize mu gitereko rero ugakora ibintu bibiri icambere bitatu karatangira imbuto z'umugabo ntizibe zikibandaniza nubwo dushika mu gitereko ntizibandanye ngo zishike aho imbuto z'umugore ziri icambere ica kabiri karatuma mu gitereko hahindura ico twita pH no kuvuga kamere ku buryo imbuto z'umugabo zitahamara igihe zica zipfa ubundi imbuto z'umugabo zashobora kumara gushika ku minsi 5 zikiri mu gitereko kandi zikiri nzima ariko iyo hari sterile zica zihita zipfa zikabura ingufu zazo ugasanga umugore ntashobora gusama kubera izo mbuto z'umugabo ica gatatu iratuma n'indani mu gitereko indani mu gitereko hatamera neza ku buryo ngo hatamera nkuko ntihaba mu Gifaransa bavuga ngo hataba ama conditions favorables pour une grossesse ni ukuvuga mu gitereko harahindura kamere kako ku buryo atambanye ijayo rero iyo ni méthode barrière ikoreshwa kandi iyo ugashizemwo kashobora kumara gushaka ku myaka 3 canke 5 ugafise ibyiza byako abantu benshi nk'iyo ntifuza kumara igihe kinini atarasama karafasha cyane kumva ko kamara imyaka 3 canke 5 karafasha igihe kinini ikindi ciza nuko wumva ugashira muri mutaguma usubirayo ku buri mwanya ikindi ciza naco no kumva nta muti urimo nta muti vuga ngo ugira ukugwaze n'akantu kameze nk'aga plastique nako gakwifwa kariko si umuti baguteye si umuti si ikintu kikuguye mu mubiri ngo kibe umuti supplémentaire niyo n'indi avantage ariko ku rundi ruhande hariho abo bidakunda mugako bagashiramo kenshi ino abaganga barasaba kenshi yuko urindira nk'iyo bakukoze yuko urindira nk'amezi 6 biravana abaganga ariko kenshi benshi barasaba yuko urindira nk'amezi 6 wavye wakoze césarienne imbere ugashira kugira uhe umwanya igitereko cyawe kibanze kikire neza gaco ugashiramo umva bishobora gusanga wabufasha umwanya munini imbere ugashiramo ikindi naco nuko iyo sterile nuko hariho abo usanga itumye bava amaraso ugasanga barava amaraso kurusha uko bari basanzwe bava amaraso hari aho bari bisanzwe ugasanga nta kibazo na kimwe bateye ariko hariho n'abandi bahita ngo ntibabikunde koko ugasanga ntibakunde cyangwa ayo maraso akumva abaye menshi ikindi kintu cyo kuri iyo sterile nuko birasaba yuko wowe ugashizemo n'umugore bisaba yuko wowe n'uwo muhora mukorana imibonano mpuzabitsina mwirinda ingwara zifatira mu bihimba by'urondoka ibyo navyo ni kutagira abapartenaire benshi kutagira n'abandi bantu benshi kubera iyo ugafise ukagwara umugwara z'ingwara zandukira ziciye mu bihimba by'urondoka zirashobora kurembesha kurumva ugafise mu gihimba cyawe cy'irondoka ikindi kintu naco novuga kuri sterile nuko bagashiramwo hari aho bumva umenga bafise akamarezi inconfort ariko nibisanzwe bica bihera rero iyo niyo méthode itari non hormonale sterile ikunzwe dukunda kumva abantu benshi bakoresha kandi bayikunda kuko utaguma ukangagurika buri mwanya ico no kongera ko cyanyuma kuvyerekeye akanyuzi canke sterile nuko ubishoboye gwagashizemwo woja kwa muganga ukagishe ku gafi bakakurabira ukameze neza kubera kurumva kamera imyaka minini nyinshi imyaka 3 ngahe urashobora gusanga katakiri mu kibanza nkuko vyategerezwa ugasanga urashobora ugasamirako rero ni byiza kujyayo ni umuntu wese utegerezwa kugisha controle ku kintu cyose cyose bishobotse uturagisha kugisha controle canke heze nk'imyaka 2 kuvuga ati nje kandi mwatubwiye kuri sterile akanyuzi mwako muratubwira ubwoko buhari bw'uburyo bwo gutandukanya imbyaro apart iyo sterile mwatubwiye méthode naturelle muratubwira sterile nta bundi bwoko bwa buhari ubundi bwoko rero busigaye bukoreshwa cyane ni ama méthode hormono izo méthode zindi zikoresha imiti izo nazo hariho ubwoko bwa mbere ari byo bita amapilule ibinini
ibinini rero biri ubwoko bubiri nk'uko babita méthode hormono ni méthode hormonale nuvuga hormone nuvuga inkabuzo ni uburyo bufatiye ku nkabuzo inkabuzo rero sinzi ko nko muvyibuka n'utwabiganira fa passé hari inkabuzo zibiri mu mubiri w'umugore hariyo estrogène na progesterone rero ayo amapilule ibinini hari ubwoko bubiri bw'amapilule bw'ibinini ubwoko bubiri bw'ibinini hari icyo bita amapilule combiné estroprogestatif ayo rero abari combine abarimwo ayo hormone abiri hariho n'ibinini amapilule atari binini bitavanze birimwo umuti umwe ivyo binini birimwo imiti ibiri ni bya binini akaba amaze kubibona ni bwa muntu usanga baguha hari binini indwi zitatu zisa gusa bushaka gusa n'ibara ry'umuhondo n'indwi ya nyuma risa n'ibara ry'ivu iyo rero ubifata ubundi bafata indwi zine ariko indwi zitatu zibaha harimo umuti urafata indwi zitatu buri isaha idahinduka urafata isaha idahinduka iminsi yose niba uvuga ati nzohanwa saa twijoro akamara saa twijoro isaha idahinduka utunini utunywa iminsi yose utibagiye n'umunsi n'umwe ntama kenshi mu ndwi ya nyuma umaze ku ndwi ya mbere indwi zitatu ziheze iyo ndwi ya kane kenshi uca ubona amaraso iyo ubonye amaraso uca utangura akandi gashasha uca utangura akandi ga plaquette donc butangwa mu duplaquette utuntu tusuge tuba turimo ibinini hari nk'imirongo 4 urafata umurongo wa mbere wa kabiri wa gatatu umutwe ya nyuma kenshi usa ntuheze utarabona amaraso ubonye amaraso ugatangura kandi ugifashe iminsi yose ni uburyo bukingira imbanyi koko yakingira imbanyi ufashe iminsi yose ariko utibagira abantu benshi babikunda kuko turabangutse ugafata iminsi yose ntibitwara kanini gato cyane kadatera ikibazo kandi dukingira imbanyi ico abantu benshi batadukundira nuko hari abantu usanga bibagira ni kuri bibagira ntibafata ibinini kubera nk'itwo dupilule utwo turi kombine tuvanze ntushobora kurenza amasaha 12 utarafata kandi umuti biba bifuye byose umuntu ushobora kurenza amasaha 12 utungwibagira urumva n'ukuri ntiwoyifata ariko naho ni mbere yuko udifata hariho ibindi mutegerezo kuraba hariho nk'abantu bafise ibintu by'amakanseri y'ibere byiza iyo estrogène woyireka bagize ibintu by'amakanseri y'ibere mu miryango wabo cyane iyo ntiwoyifata igihe kirenze nk'imyaka 2 canke 3 buri kurongereza amahisique yawe ikindi naco nuko hariho abo tugwaza ugasanga waciva cyane cyangwa usigaye uribwa cyane nkuko hariho n'abandi atakibazo na kimwe bashaka kugira hambavu ubwo bunini buvanze hariho n'utundi tunini tavanze ikindi naco ntushobora kuyinwa wonsa imbere y'amezi 6 wonsa twacu tugutwara kenshi amaberebere iyo wonsa rero kenshi batanga amandi mapilule ari nk'umutumwe progesterone gusa utwo natwo twego ntufata ngo mu 3 nka mu yanyu ngo ukacubona amaraso udufata iminsi yose kwa kundi nyene twose turasa twadufite ibara rimwe dushaka ibara rishaka gusa n'umuhondo ukanwa iminsi yose koko rero ntushobora no kwibagira n'amasaha arenze 2 uvuze ati ndagafata saa 2 amesa uhageze saa 4 umuti wawe wishe byose ugafata iminsi yose kuri amasaha mugabo nayo avantage ikiciza cacu nuko ushobora kudufata nubwo wonsa uradufata rero kenshi nk'abagore bavyaye babakoze kenshi usanga nka twadukunda arindiriye niba ari gushiramo iyo stehire canke ikintu ugasanga arashaka kudufata ivyo ni binini muri ya méthode hormonale ivyo ni binini cambe navuze ibinini biri combine canke bitari combine biri mu mitubiri canke mu mutumwa haca hakurikira inshinge tukiri kuraho onye kuri ivyo by'ibinini muganga tani uratubwiye yuko ari utunini ufata misi yose kandi kuri amasaha nyene none nk'ubu ushaka gutandukanya imvyara akavuga ati ndindiriye imyaka 5 iyo myaka 5 izohera agafata kuri ya saha nyene kuri ya misi nyene mbega ntangaruka kugumufata ibinini umva nk'imyaka 5 ufata bya binini nyene nta masekele bigusigamo ibintu rero byo gutandukanya imbyaro
ubundi nta masekeri kuri ubu abantu gutandukanye sinzi ko murabona abantu bavuga ati jewe hakonte urushinge novuga ngo ibinini byose uko biba bingana kose aho ndakubwira ati hakonte ikinini ntera inshinge umva bivana umubiri w'umuntu nta hariho imiti myinshi unye bafata imisi yose diabete ufata ibinini imisi yose abagwaye mu girose bafata ibinini imisi yose ukaye amakanseri bagafata ibinini imisi yose abagwaye umutima bafata ibinini imisi yose ahubwo hoho ni n'utunini duto duto umuntu yahavagira ubwo ati tutava bingora gusama maze igihe kinini ndi kuri iyo miti umubiri wamenyereye iyo miti gusama rero bivana umubiri w'abantu ndi ngaruka hahandi nyene ikintu cyo kumenya kuri ivyo bintu byo gutandukanya imvyaro nuko turatandukanye iyo ugiye hari abantu benshi bavuga ngo umubajije wagiye ku buryo gutenga umugenzi wanje ngo nakangwa ari kumwe n'uburyo naje cenja kuri ubwo buryo kenshi si byiza kubera umubiri w'umuntu umeze co kimwe hariho nk'umuntu usanga atigeze agira ingorane yo gusama kuva kiri n'umukobwa abona amaraso buri kwezi ahageze ko asama bitamugoye nk'uyu onye ashavuga ati iburyo bwose nja ko nta kibazo ugasanga ibinini abufashe ntaco bimutwaye ariko hariho n'uwundi usanga bimugora gusama bisanga bimugora gusama kugira n'umwana muronke kugira twari imbanyi biratwara igihe kinini umva usanga udashobora kubafata co kimwe umva wararaba mbe n'ubuhe buryo bwokorora kurusha ubundi rero nukuri ntuvuga ngo kubera hariho abakuramwo abahagarika nk'iyo miti hagahera amezi batarasama hariho n'abayihagarika hariho n'abayisamirako ndetse ratenzera nahagarika akiri kare yifata ukona aratwaye imbanyi rero iyo aba watinya yuko uyifashe utosubira kuvyara ahubwo ho nta n'uwotinya yuko ushobora gutwara imbanyi uriko urayifata nibwo ushobora gutwara imbanyi uriko urayifata ni kimwe mu vyemeza ahubwo yuko ushobora gusubira gusama donc metode umuntu nta muntu asa n'uwundi umubiri w'umuntu usa n'uwundi wese arahitamo uragenda kubiganira n'umuganga wawe akumviriza selon bivanye n'ukuntu abana ufise ingene wibaruka ingene utwara imbanyi ingene imbanyi zimerera abana wifuza kubera umva jewe ninkeneye nk'abana 6 muri ino myaka 10 n'imbere wowe ukaba ukeneye abana 2 ntidumva n'uburyo ntibuzose kubera je nkenera uburyo bugufi kugira ntandukanye imvye nyene no gutandukanya ivyaro avuga ati ndiko ndatandukanya ivyaro hamwe ndindira umwaka ndibarusa ndindira amezi 6 mbese n'indi mbanyi kuko naguye kandi birabaho abantu babifuza kuvyara ariko undi muntu avuga ati oya jewe kubera imvu iyica nkiri anye ndashaka kubanza kurindira imyaka 4 imvo ziri personnel zivuye ku muntu canke imvo zivuye kwa muganga hari n'ikiunga kubwira ati wewe bishobotse rindira kuzotwarinda imbanyi umva ko ntibisa bose bivana ego tubandanyije rero tugeze ku vy'inshinge ubundi uburyo bw'inshinge nabwo bumeze gute uburyo bw'inshinge rero ni urushinge bagutera buri mezi 3 ubwo bugeze muri ko ninavuze ko hariho inkabuzo yitwa hormone yitwa progesterone aha tuvuga ya metode yo hormonale iyo progesterone ni nk'umutu ushaka gusanga progesterone akagutera urushinge buri mezi 3 baguteye ucuma n'amezi 3 urumva ukingiwe iyo mbanyi iciza cayo nuko n'uburyo bashobora gutera kuva haheze ukwezi n'usu bibarutse ubundi iyo umukwenyezi yibarutse barindira indwi 7 semaines iyo niyo bita période postpartum nuvuga ikiringo cyacu gikurikira umukenzi yavya indwi haciye iminsi 42 abari sawa yasuye mu zanga misi yose shobora kuvuga gutyo rero barashobora gutanga gutera guhera ngaho gutera urwo rushinge avantage iciza cayo nuko n'umutumva batera nubwo bawonsa nta kibazo bitwaye nubwo bashobora kwibaruka yebo wibatse neza canke sizayene hose yo gutera birabangutse ugenda bakagutera urushinge ukacutaha ntiringo mu mezi 3 numva si kenshi ntuguma wikanga ngo nibagiye kunywa kanini ama inconvenience ibitari byiza kuri yo nawe nuko hariho abo vyibusha yego hariho butuma bava amaraso cane akava amaraso cane gose rero yafashe uwo muti hariho abo usanga kenshi ucurinda nk'amezi 6 bisuye gusama yego ariko hari nabo ukundira kuko gusanga nta kazi nakimwe guteye
metode ya nyuma novuga ikunda gukoreshwa ngaha ni akagegene ni akantu bashira ngaha mu kuboko munsi y'ukuboko kaba karimo umuti nawe ni progesterone ni progesterone de synthèse nuvuga nshaka gusa nka progesterone nk'inkabuzo progesterone usanga ufite mu mubiri iyo nayo ukakamarana hagati y'imyaka 3 n'itanu nayo nikaguma gashimva kagumana wa muti buke kagukingira imbanyi nako ni karafasha cyane ku muntu ashaka gutandukuma iminsi ikintu kinini ya aratwaye imbanyi karafasha kwa nawo nuguma wiyumvira ngo n'umunsi ndarose uramara umwaka utekanye imyaka 2 utekanye atakibazo ufise cuko uhadasama canke sisama bitari byiza nako kuri kwa kunyene ko ibintu byose hormonal birashobora kuvyibusha gutuma ubyibuha cyane ariko hari nabo vyondesha nico nibagiye no kuvuga no kushigaro nabo vyondesha donc ni tuvuga modification de poids ibiro bigahinduka bikaba vyinshi kenshi biba vyinshi cyane ariko hari nabo kondesha koko bakeya muga benshi bavyibushisha hariho abo usanga wakavuye kuvyibuhisha ugasanga ntibakundanye rero ugasanga uragahindura mugana ko karafite amamontage kintu mvuga ahubwo ku mapentode hormono nkuko twavye igihe giheruka inkabuzo z'abakenyezi ziratera kwani inkabuzo abakenyezi basanzwe bafise ziratera hari ibimenyetso zishobora gutuma bihungabana mu mubiri nko ku rukoba abagira ibihere kakubye do tubona hari abakobwa canke abagore bagira ibihereye bagira babona amaraso iyo baje mu mahega bahagira ibihere byinshi ugasanga ku rukoba ntibakundanye n'iyo metode uriko hariho canke uguhinduka mu magara meza yo mu mutwe hariho bitera depression ugasanga iyo miti irikira gutera depression y'amapilule ivyo binini canke ivyo bagutera ugasanga hariho imisi ufise agahinda utazi ico kako karavako ugasanga biliye nayo ma hormone menshi yego aha ni ama metode hormone niyo nayo uravuze ikintu c'amapilule reka tukigaruke gatoya hariho pilule kenshi usanga ugwaruka bakunda kuyihereza bakoze nk'imibonano mpuzabitsina kugira ngo bikingire imbanyi mbega nijya anye umuntu arashobora kuyifata ashaka kuyikingira imbanyi mu gihe afise uwo bubakanye bakoze imibonano mpuzabitsina nayo iri efficace du moment uyikoresha nayo iyo niyo bakunda bita pilule du lendemain uko pilule du lendemain ikora ni akanini kamwe ufata iyo wakoze imibonano mpuzabitsina utifuje canke iyo umukobwa wamufashe ku nguvu kugira ikingira imbanyi ukuntu ikora ni yankabuzo babahize nk'umugabo agashira muri doze ko kiri hejuru bagashira mu rugero ruri hejuru cane akanini karimo urugero runini cane rw'umuti iyo urifashe rutuma haca hibihinduka mu gitereko ku buryo nimba wagira uje mu gasamu ugasanga ugiye mu gasamu nimba wageze imibonano mpuzabitsina nk'ejo n'umunsi wo kuja mu gasamu ugasanga biciye bihagarika ovulation n'igitereko kigahinduka ukuntu kimeze rero uwo muti urafasha cyane kugira ukingire imbanyi ariko si mwiza iyo umuntu awufashe kenshi kubera mwumvise ko twavuze izi nkabuzo hari inkabuzo bashira mu binini bayita mu mapilule microdose micro novuga gato donc bashiramo amadoze makeya iyo hageze ku nshinge bashiramo naho ni doze ikwiranye n'amezi 3 iyo bagize kajya ko mu kuboko ni doze y'imyaka 3 ariko igendera jo mu biri bwe gafise ukuntu kajya kagegene bagushira mu kuboko gafise ukuntu kubatse ku buryo iyo doze ntiguherera nko munsi umwe igenda iraja mu buke inyuma y'imyaka 3 canke 5 bivaye nuko bakwiye kwa muganga kakaba wa mutu kabura hezemo muga ntushoka ukujamwe mu biri bwo nyene rero inezige metode ni nziza kubera ibifise doze nyinshi ituma ubwo nyene imbanyi ihagarara mugumaze kwifata kenshi irahungabanya amahormone wari usanzwe ufise twibukanye yuko ayo mahormone asanzwe ari muri ivyo binini na mahormone umukenyezi wose umugore wose asanzwe afise dusanga tuzigendana gusa nuko baguha doze itandukanye kugira
ni nk'ukugerera umubiri nkugerera umubiri rero urafasha cyane birafasha cyane mu gihe ufise ingaruka mbi iyo ugira gafata kenshi kuri byasinira kugafata mugabo niyo bigira umugenzo bw'amagara y'umukenyezi muko muratubwira ivyo byo gutandukanya imbyaro ahanini twumvise ubwo buryo twumva umengo vyerekeye abakenyezi gusa umengo umukenyezi niwe akwiye kugira ikiniki mbwa ku mugabo mwatubwiye ibintu vy'agafuko kari kashobora gukoresha bega nta ku bagabo nta buryo nabwo bundi bwa buhari atari ako gafuko gusa gushika n'umunsi ntibara hariho bigeze kuba bariko bavuga mu misize ngo hariko bariga mu binini ngo bagabo nabo bofata mwe gushika n'umunsi turabona gushika n'umunsi ivyinshi vyerekeye abagore sinzi impamvu ariko nibaza yuko ubundi umuti kugiwe developer ni amafaranga menshi n'uburyo bwinshi bujamwo abahinyanyize abahinga mu bintu bitandukanye bavyiga rero si bisaba nyine uburyo bwinshi na cyane ubika bareka bikorako kinuvuga uburyo bwo kwikingira imbanyi ntibwamyeho kandi mu myaka myinshi cyane nibaza ko bwatanguye kuza mu myaka ya 70 76 96 ni hafi cyane ntari kera aho ndi kuvuga ku isi yose pana no mu Burundi ni ku isi yose no kuvuga uko imisi igenda iregera imbere ngira umunsi umwe tuzotiba turonka ikindi kija ku bagabo ariko gushika uno munsi byinshi biraba abakenyezi n'imite abakenyezi bafata ariko nibaza yuko iyo tugo gutandukanya imbyaro bigenga bose kubera umwana ntavyogwa n'umuntu avyogwa n'abantu babiri kandi kenshi iyo bigiye ku mukenzi gusa biramuremera ariko iyo ari nko mu rugo aho muganira mukavyumvikana ko umugabo agafasha umukenyezi biramufasha cyane umugari n'abagabo usanga bankira abakenyezi kuja kuri ubwo buryo ugasanga n'ibintu ngo nko mu masengero ati tuvyemeye mbega none wohimiriza gute abantu kugira bijukira uburyo bwo gutandukanya imbyaro kuko urumva abatwumviriza ni benshi hari abatarabukoresha hari abankiwe kubukoresha mbega yosigurira gute ubu bakanya kugira ashobore kumwemerera kubujako ikije novuga cyambere nuko ibintu bijanye n'uburyo bwo kwikingira imanyi buri nk'ibintu bita amamiti n'amamiti menshi novuga vyijiji ibintu abantu babibaza byinshi nk'uburo rero hariho nk'ivyo bavuga ngo nk'ibingo vy'amasahire ngushizemwe ngo akajya akanyuzi ngo umwana aragasemiraho kafashe mu ntoki ngo ashize agafashe mu ntoki umva nukuri hari igihe ikintu bavuga nuko ntafise igicapo ariko ubundi gitereko akaba kari mu gitereko murabizi neza yuko iyo umwana ari mu ndano ngaba ari mu gitereko aba ari mu gasaho abatekeye mu gasaho aho gasaho rero kibumbira hamwe n'umwana nta mwana avuka atari muri aho gasaho none aho gasereko bakinjiyemo gute kenshi ni hajya umwe n'umwana arinze niyo usamiye ko stehire ni ukuri n'ibintu bisanzwe kandi birashika imbanyi irakura hageze kuvuka haba hariho wa mwana ari muri iyo saho hakaba harimo n'akagasehere ku ruhande bisohokera rimwe nico bituma ubabona ingira bisohokanye ashaka kugafatira mu nzira mwavuga ngo yari afise imbanyi yose kafashe mu ntoke ntibibaho ikindi naco cyangwa ukazumva ngo akanye ngo akageba kagiye ne cyangwa urunyuzi ngo biri mukango bikimukango bigashika mu mahaha none aka kantu akabashira mu kuboko bagashira munsi y'urukubo none korengana inyama koje mu maraso gute ko ubundi kintu ubwo kivamo kija ahandi kiva muri nimba kira mu kuboko kija mu mutima cyangwa mu mahaha bica mu maraso none aho kagigene kuba kasitse mu mutsi ngo kuba katoboye umutsi kugira kinjiro mu maraso ngo hama kagume kagenda hama no gutahurana kanu kaka nga tube nga plastiki nta kuntu kumwe koje mu mutsi ngo kakate ino nukuri ubuntu mvumenga ni ibintu bitaki hari cyane ibyo uvuga ngo mamite n'ivyo vyatwa twaravuga ngo ni wahitwa ngo ni waja ku buryo ngo nzosama kandi hari habaje ku buryo habo gaca basaba bisigura ni kimwe mu bintu byinshi ni nkuko hari abakenyezi muramaze kubona ko hari abakenyezi asanga atakeze na kimwe afise akabyara umwana wa mbere ahije vyara mu mwana wa mbere bikanka ko twarinda imbanyi kandi kwa muganga bageze bakarondera ikintu bavyagize ntibagitore ntibisigura rero yuko ngo ni bwa buryo canke ikigo yaho
n'ibindi rero ikintu icambere nohimiriza abakenyezi abakobwa abagore ni kugira icambere ni kwiga kumviriza ubu hariho ibiganiro nk'iki camvura bica mu radio atandukanye bica ku marezo sociaux Facebook hariho abajene benshi bafise aya matelefone ya Android ashaka kuja kuri Google akandikamwo ijambo risanzwe contraceptif nubwo vyandika mu Kirundi uburyo bwo kwikingira imbanyi hariho ibintu byinshi ugasoma hariho ahantu henshi hari amasantre de santé santé ami des jeunes aho ushobora kugenda bakakuganirira bakubwira uburyo bukameze ikintu cambere ni kurwanya kutamenya kubera nyene kutamenya nyene ujanira n'ivyo bakubwiye umwe akubwira ati je byagenze gutya nawe uca wumva umenga bitegeza kugenda gukija cambere nica kabiri ni ukuja kwa muganga ukamubaza kuko nariko ndababwira ushobora gusanga nk'ubu exemple nk'imwe natanze akarorero nko kuri Istahire ni kuvuga kajya akanyuzi hariho nk'abantu usanga igitereko cabo ubundi igitereko kirafise inforoma isanzwe ariko buri umuntu azi ko muri abantu itandukanye hari umuntu usanga igitereko cyo gifise indi foroma kigabuye mu kubiri afise igitereko kigabuye mu kubiri ugasanga ntiyostera ntashobora kwishiramo rero nk'uyu ugasanga bikunze ukagenda ukamuganga akakurabira wewe ibintu mukwiranye nica gatatu ni kumenya ko umuti n'umuti hariho imiti ifise ingaruka mbi nkeya mu mubiri nka paracetamol twese barayinwa urametse umutwe yinwa ariko na paracetamol yari nyinshi irakugwaza igitigu urengeje amagara marenga 3 ku munsi igitigu cawe kigwara bisigura yuko nta muti n'umwe imiti ihari kugira ifashe abantu uyu gwaye malaria ufata umuti wa malaria kugira umererwe neza menshi umuti ukanywa paracetamol uko nukugwaye mu estoma ukanywa umuti wa estoma rero ni buryo bwo gutandukanya ubu buryo buri hormonal ni nk'imiti ni imiti dufata kandi tugira akamaro mu mubiri kwiretse yuko wewe murashobora kwankana kujya hari uwankanye n'imiti ya estoma ni kuri n'ibintu bisanzwe ukumva yuko bisanzwe kandi tugira imana noneho ubu buryo ni bwinshi buratandukanye kandi turonka kwa gusa yego iki kikunaniye urahindura ugafata ikindi ikikunaniye ugahindura ugafata ikindi ariko ukabimenya ikintu himiriza abakobwa n'abahungu bakiri bato nuko kwiga kubiganira bakiri bato hakiri kare mukabiganira no mutarubaka hariho bafise bagendana bafise umugambi wo kubaka mukabiganira hakiri kare mutarashika mu rugo ni mico tudafise twebwe kanshi twimvira ngo mbe nifuza abana bangahe ni ikintu kitari mico kiri mu bihere yacu na misi yose aho nivuga ngo je nshaka abana bangahe ariko ni ikintu ciza twimvira nifuza kuronka abana bangahe mu kiringo kingana gutya kugira amenye uko nza ndabikurikiza kugira amenye nti ndabikurikiza gutya ndabigenza gutya kandi agushimire muganga Tani ngo murakoze namukurutumire shimire rero namwe mwese mwako muradukurikirana cari kiganiro mvura duhereje kuri zeno manoro za muganga Tani ya Gahama tuko tuganira ku bijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro rero Rokita Flavia citegetse rirakunda kibashikiriza ndabifurize kubandanya mwumviriza isamirizi yanyu